Nimanze kava Mukuzimu oya nukuri kubazi ya camions ndazifise ajya amabisi bijya byose saba camions n'amabisi bigiye bita n'amahiyasi muri ville muca mwibaza ko ndabikora Mukuzimu rero ni ibintu bwabundira umuguzi atunga none mvuze boss mtoto bisi mbariho ndani kamenye nitoya kumbe kuma umuziki minotiwe yego sasa stress ngo telefona hari camion yarizanye ifumbire yagize ikibazo nk'ubu ngo manirukange ni atari kweri mwenye mari kingi mahina kanyaga mapisi makali brother manke ye kantuba go to the top set your zip ngo mani jewe ndakaze ngo gira ubirete ko ubirete katazama kangerekete akopigirinda kaje kosa man yendi mashaje kara bumupede yendi mashaje hapana yo bayita afande mwotsi afande mwotsi imwe yasokera wasokuri uri Dubai mfise imiziki y'amajana 220 imiziki y'amajana 220 rero ngirwa ko ntumira abantu bose bakadukurikirana kuja gusoma umurongo muri Yesaya 6:8 havuga gute Olegue uraja muri eglise rimwe na rimwe uruka muri yo bien sûr je ndasenga kenshi hapana eglise ugweko hapana ugweko ijya barashi bayugara bamase baranato bose barahatswe kabisa ndese ugweko barayifyeze barayuga barayituri ko nibikombe wana bikombe babonye banwera mu imivinyo moto chini amakike bitume amakike ntari Isaac TV ho Yes, amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana yamaho tuzoyamamwo. Ariko by the way sindakurusha ntundushe nturushanye kugira bigene neza cyane ndi kumwe na Olegue wa mujama ebana akubita ibigoma abana bose bagahaguruka ndakurahiye. Uno musi rero Olegue turahuye inyuma y'imyaka irenga Olegue harenze inga Egreza mikro ku munwa Olegue. None duherukana. Cagihe. Ndagusanga mu hoteli mu Kayanza. N'abandi baririmvyi benshi. Ba Masterland n'abado. Voilà. Kandi cyari gitiramo cha Masterland. Warushushe kiyagiye ari wa moto. Mwana yimse umutwe munini mo. Ndaciba imbomi ingana nkuko. Urubizi imbomo igangutse. Ubiyaraga barutse. Uje umuntu guje agenda arakura umutwe yongera uragabanuka. Umutwe uragenda agasigara inda. Inda nayo ikagumuka. N'ibindi bintu nyene ngo code we. Olegue. Baraka Olegue. By the way reka kwanda kwifuriza umwaka mushasha. Happy New Year ko ryo mbere tubonanye muri no mwaka mwego. Watwese rero. Ego merci sana. Ndabura mu mutwe swag ziguma ari swag. Reka mpindukire ndakora. Ngahindukira ndawe. Swag ni swag. Hogiye amadira guma yitamwo ibintu biryoha. Kwanza félicitations Olegue. Kabisa. Yes. Abantu rero barakeneye kumenya 2022. Ari umwaka utugorane kwa Olegue. Wari umwaka utugorane, wari umwaka wo gutera imbere, wari umwaka wo kwiga, wari umwaka umeze gute kwa Olegue duhere muri 2022. Tudaherera muri cyane. Umwaka wa 2022 ntari umwaka mwiza cyane. Ubwo ari umwaka nakozemwo cyane gushikaho azi umukozi wa cyane katibuka. Ebana mugabo ukacuvyuka ukacupambana. Rero umwaka wa 2022 ntwambereye mwiza cyane. Mugabo kurundi ruhande wari mwiza ko aranyigishije ibintu bigiye bitandukanye. Uvuga kujya kuntu umuntu yagiye Dubai atavye yari yiteguriye. Dubai ni he? Mumi ni code yaho ni he? Oya nahagira naho tuzi. Tuzi Dubai. Nagomba numve. Dubai rero naragiye yo kurangura nta mutahe nari mfise rero kugaruka byaciye biteba ukuntu mugabo naraje byashara mwabibonye cyambere ni araryoshe ngo vyakwe araryoshe rero no mwaka 2022 tari mwiza cyane ko nabivuze mugabo wanyigishije byinshi cyo gituma umuziki rero wanje mushasha mu vyashara navanye Dubai urimo nashimye ko bitangura ko ndabishira ku isoko muri 2023 mwaka mwiza mwaka w'imigisha mwaka wo gukora voilà turi muri 2022 wari umwaka nko bavuze ati ntwari mwiza cyane ariko kandi twibiri banga gato
kuronka ideal nk'ijya ya Brarudi like ugaca bakagwafisha gisagara cyose ariko bikarangira utariye canke se mvuge kurya utarijya hits like ijya hits wari ufise utari kurayisangira n'abantu bawe bamaze kwifatira urugendo wibereye Dubai byakuguye uko biri kose ntibyakuryoheye ariko situation wari urimo cyangwa kumenya ugeze Dubai abantu bakwakira indane byari bimeze gute situation bon urazi ngene ibintu biba bimeze misanze umuntu n'ubuzima Imana ipanga na Mandela yafunze imyaka 27 avayo ari president ntiyatevye ndibaza aciye abo mukuru w'igihugu kuko yaramaze kwiga yaramaze kumenya abantu yaramaze kugira amandi ma strategy menshi sasa nanje rendi Mandela umuziki wo mu Burundi kuri kuvuga ukuze apana ukuze turakunda aba legend bacu mugabo nanje munyiyegereze kabisa unajua tena mwanangu ibintu biragoye hari ndari babonye Olegue chakumenya situation barakomeza Olegue sasa wenzangu wa commerçant lakini wameenda awako ready bagiye batavyiteguriye sasa nakutana na akavuga ati jewe yabanitikiri mu kuboneka yo gusubira mu gihugu ngiriyo ko ducuyumva nanje bakambaza none wowe itike yo gusubira mu karere n'iryari ngati ni vuba mugasi nzoteba kubera je vyashara binzanye kurondera si ibintu vya hatari cuvyumva rero ni code nyene tuvuga ku makode kandi baravyumva ibyo kandi urabizi nyene sasa rero hari ibintu novuga yuko bameze neza kuko bana uyu mubiri siyo manjegere monango muta Olegue yavyibushe yagangutse aho hewe uyu ni Olegue tubona ni Olegue yabayiki Olegue twibiri banga nibiki vyatumye uganguka nk'urugo rugero vyibuha ku rugo rugero waraje cyane ibishimbo cyangwa se biharage mimi nakwambia mimi sio maharage mwanangu ni nyama unajua kama mimi niko mtu wa watu sasa umuntu ari mu bibazo niko no bivuga cyangwa ari muri VIP banzureke umuntu ari mu bintu bigiye bitandukanye novuga bitari vyiza cyane uzi kubanye neza n'abantu si fresh tu si wanakuangalia rero ngirwa ko nshimira abantu bagiye batandukanye icambere nshimira Imana nkashimira abavyeyi nkashimira igihugu nkashimira maître muvayo famille ba Partage Janvier de Mos ba Didier Kisi abantu benshi bagiye batandukanye sasa kubera ibintu bimeze uko ntibaze ngo nibindi sasa banakuangalia nta stress ugira hizi si manjegeri ni vibe tu blague nzuri kuraba abafana nini turakwemera Kiswahili cha kikubwa sio tena mwanangu mwenye mari kingi mahina kanyaga mapisi makali brother manke ye kantuba go to the top set your zip ngo mani jewe ndakaze ngo gira ubirete katazama kangirikete akopigirinda kajigibi kosa man yendi mashaje kara bumupede yendi mashaje hapana yo bayita afande mwotsi afande mwotsi imwe yasohokera wasokuri uri Dubai akesi kwitoa mimi ijo kuzoyisohora oya acha tukigwako nagomba kuzoyisohora hamara baca banjana Dubai naje no kugura ibintu byose okay bangomba ko ndayiheba n'ubundi yacisohoka ntavyo atavyonzi muganca ndaza rero n'indi shasha nakundi urazi bisanga bibaye ko bidasigana oya ntibisigana lakini Imana idutijije umwuka akajwi kaguma gasohoka imiziki ni myinshi mfise imiziki y'amajana 220 imiziki y'amajana 222 bon izo 22 nizishimwe gushimira Imana izo 200 ni za show guhanurwa n'ibindi rero habasigaye sano na 9 kubera araryoshera vuye sano na 9 za show na 22 zikirindiriye gushima Imana hey ivyo nivyo tuzokwishyuza muri 2022 2023 okay Imana igufasha hama rero Olegue urumva ukigaruka twarabonye amafoto like uri Olegue aragarutse araje kandi yegereje Imana twarabonye amafoto uri umengo kuri abatizwa ibintu nk'ivyo byinshi abantu benshi baravuga uri muri eglise mara tubona location zawe kabisa uri umuntu uri umwana w'Imana wibeyegereje Imana biteye ubwo mbonye umushudu kubitamwe araryoshe abantu ati turapfuye ndibuka n'irya show ya Crystal event kwa pole hari warimvye ngo ejo nzo ndirimbo araryoshe mwemeza ko ari kiryoshe ni Imana iryoshe ni ndashaka kumenya rero kwereki
bon uko abantu bibaza atariko babibonye bani baje ati Olegue yaraje na gospel music cyo tukubona mu bindi nane jewe muri je ndibona navuze ati jewe kujya mu mbona ni kujya nyene je mbona ni kujya nyene ndamusana shusha hakanda akomeye umurundi wa mutamu attention jewe ndakaze minzi what je ni kujya nyene vile mnajua ni vile muga ishimwe ni ngombwa ubonye ukuboko kw'Imana unashukuru sinajua rero ngirwa ko ntumira abantu bose bakadukurikirana kuja gusoma umurongo muri Yesaya 6:8 havuga gute numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yotugira urumva numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yotugira maze ndavuga ati ndi hano barije utuma minzi wote je ndingaha kubwo igikorwa c'Imana ndingaha kubwo kugahumburukira Imana ndingaha kubwo guteramisha abantu ndingaha kugira mpumunezera abarundi abarushe abagoba bahiriye ujya ni mpwemu yera wadutayemo oya navuze yuko hasigaye imiziki 200 zugushi 202 gusi nurasora nimwe muri yo muga nashatse gutangura umwaka na vibe ibintu bimeze neza tantine na tonton kuryosha uburyoshe pe unasikia uburyoshe by the way reka subira inyuma gato muri university umu artiste wa mbere aje kuraba ninde babe muri Dubai ndazi ko tikiye gushika hariya biragoye umu artiste wa mbere wibuka yaje ati Olegue vraiment pole sana cyangwa se félicitations nombat ko Dubai umva hararyoshe kumengo wa mbere vyongora nawe wibuka uwa mbere wibuka neza umuntu aba artiste wanashima bajya bato nibo batanguye hariho ba na Jimbo mu Kayanza hariho ba Dogomare bajya twaririmbanye mugabo ndazi ko ba Masterland baci bazi nyuma bandi bakobwa ba Meli ni benshi haro nabandi batanshitseko hari izindi code bashika ko mu bundi buryo yego bose ndabashimira muri telefone akaguma yandika kanoti hashimira ba Barotero na Juwa ba Janviero ba DJ Kiss ajya bajama kweri bubahwe kabisa kweri gukunda kubayagiza sana baragwamahera benshi turi abantu turi famille sinovuga ngo ndakurira ama video ibi si nivyo gusa turi famille narigeze kumva ugiye geze kwa DJ Kiss byari mu byo nateguye kuwaza DJ Kiss nabonye yidoga ku mastati akwidogera sana igora so indirimbo nta kintu na kimwe ngize civuze ko nabonye ngo beti DJ Kiss yarasohoye indirimbo DJ Kiss yarasohoye indirimbo ariko aravuga ibiraho ntosuvuga nga kuri mikro muri yo ndirimbo ariko aravuga ati ndabe abantu na supporting cyangwa se supporting ko bazon supporting nabonye acha aragira hano andika kuri stage ati nadiri promoter utabana sana bako taachia acha kuitamo na wewe Olegue mbona ukuta postinga ko yigira umenga ntavyubona oya jevye ntavyanzi ntavyuzi hapana nawe wabonye yandiri apo je nta kintu nakimwenzi okay nacingira ubwo wawe ngwatsi basi rero ubisanzwe je imiziki nzi ya Didier ni miziki Didier ntaririmba baramuririmbira ngira aratanga amahera umuntu akamuha imistari aca muririmbira kiribazo ko ari ivyo nyene kandi je ivyo nzi vyari hariya nari nkiri hariya yarandirimbira indirimbo yivuga Free Olegue n'umuntu wanje uje je sinzi ahubwo bashobora kuba bafise ibintu bapfa no murandiri je ntavyo nzi muga jewe famille ni famille tonton okay tuvere hariya turaje ngaha urinje muri uraje 2023 itanguye neza rero kwa Olegue itanguranye umugisha ureka no ko watanguranye indirimbo ariko ndabona amadina uje kuri mu nka kuba ba brand ambassador uri Mr Champagne wewe na Champagne wewe mukunda kuronka kuba ba brand ambassador abandi ma company menshi why kubera iki murafise staff ibaronderera ama deal nimwe mujya kwipropose barabarondera bimeze gute urakoze Misanzu je mvuga kari Imana gusa Imana ikorera mu bantu abo bantu nabo bakabona ivyo dushoboye cyo gituma nta muntu acika intege wewe ukora ugakorana n'inguvu volume yose ukaca wicara kama ni chako ushaka uje he abantu bashake bakwanke birava munsi mu kuzimu bikaduga ikagusanga mu cuma cyo gituma n'umunsi wawe gupfa naho utsitara unakufa cyangwa ugahonyora icasi nabi unakufa okay Olegue ushaka ko ivyo ndaza kwijamo ndakunda kandi umuntu ndambaza ivy'imiziki mpejeje cyo mu buzima busanzwe ndaza kuvyinjiramo gato kandi utuntu twinshi kubaza mu buzima busanzwe bwiwawe ariko turacari mu madili yawe hogi rero ugiye kuyifasha gute kuyamamaza
Murakoze. Hogi ni academy ni ishure riko ryaje kugira ryigishe ugwaruka canke abantu bose babishaka ukungene bahurumbira informatique novuga programmation n'ibintu novuga design. Rero twese aba jeune tuguma muri vya bindi tuguma dutanta amachance muri vya bindi nyene vya bindi ngo turi muri ibi nibi gasanga imyaka itanira hezo uri muri ivyo. Hogi yaje kugira iduhe second chance igira kabiri gute kugira uve muri ivyo bintu vya ngumiza ko ngo akagumye baguma ko gute akagumye uraheba akanse baraheba siko bavuga akanse baraheba ukaca utanta indi chance. Hogira yaraje kugira izane chance ya kabiri ku bantu bose batazi ivyo barimo twige ivyo bintu biradufasha mu buzima bwacu bwa misi yose mu buzi butandukanye mbere no mu bihugu bigiye bitandukanye kuko batwigisha ibintu biri ku rwego international ama design programmation kandi bakaba bafise n'ibintu gukrea amasete web n'ibintu byinshi vyerekeye amahezo barigisha ni shuri bariga do 16h ugashikana nka 2 aho ni mugihe usanzwe ufise ibindi biko gukora ku murango aho rero bisigura yuko ushobora kuburi kurunguka ibindi mugihe uri mu bindi ugasanga ivyo bindi biragufashije mu bindi kandi bizokurikira andi mashasho zo ushobora kuza gudepoza ahantu ukabubaza kuri forme informatique. Okay muravyumvise rero reka kumbere ndamunganira Olegue urumva yuko umuntu wese ashaka kwiga informatique umuntu wese ashaka kumenya kugira design umuntu wese ashaka kumenya ingene bakrea website ingene bakora application ingene bagira ibiki Hogi rero niryo shure rizima rije kubitwigisha muri rusange bisigura ushaka yuko ushaka kumenya ivyo vyose muri Hogi birakunda Hogi urihe ubaronka gute navuga yuko Hogi nzobaha contact zishirako ngaha munsi za WhatsApp zabo kandi aho bakorera muri no mwanya turi kumutanga mugabo guhera mu kwa kabiri bazoba bari muri centre ville muri ville amaja ajya kuri reo ya kera amaja kuri badi rero benshi barahazi nuko no bivuga hafi ya budget wala ndahabona urumva abantu bose bakenera kuza kwiga barahawe kazi hari jambo bavuze abantu bakora ivyo batazi ijambo rirakomeye cyane abantu bagumira mu vyo batazi hari abantu usanga baracitse intege we Olegue kujana na YouTube internet yarabaciye intege ati ibintu wapi ivyo bihebere baozi behebere Isaac balandre hari abajya nibo bazi kumbure nibo bazi ivyo babikuramo ari ugasanga ubya muntu afise agaceno gato afise internet no afise ibiki ashaka kumenya ingere bikorwa cyangwa niba bidevelopa Hogi arashaka kubimufasha kubimwigisha no kubimwereka how ushaka gucreatinga byose maze ugatera imbere kwiteza imbere ukamakinga man uretse ko amahera menshi ari muri connection ari muri network amahera menshi ari muri network ari muri connection rero ubimenya gute Hogi egera abatama bazenga bakwigisha ingene bakonesera inoti ingene binjiza inoti muri internet ingene bayinjiza ingene ba designinga ingene bagira byose Hogi rero nice ibirenga Olegue rero bamuhaye diri Olegue oraze informatique cyangwe bagutwaye nk'umuntu nkenya ubwo nanje nshaka kubimenya ko uri mu artiste il faut kumenya ibintu byinshi je na réseau ko urazi ibintu byose biri ku rwego hejuru ku réseau none wewe nk'umuambassadeur wa Hogi n'umuziki wawe nkaba n'umunyeshuri waho nkaba n'umuziki muri byo umuziki ni wa misi yose kandi egereza micro Olegue kandi umviriza umuziki si wa misi yose tuba dufite n'ibindi bikorwa dukora ku murangome amasaha ku kagoroba 18h cyangwa 17h batakuda kwigawe wiga bari sawa biragufasha cyane sindo minimum kwambia mu myaka 5 canke 3 Imana idutijije umwuka tuzoba turabaririmvye international. Sawa mwavyumvise rero Hogi twahejeje nimero zawo za contacting izo ngaho baraza kuzishirako hama abantu babikore ko babiture babazi bashaka byose babibakorere naho ubushaka site web naho ushaka application ya Isaac batangwe kuyikora cyane cyane ngaho urumva ko ari danger ari fresh hama rero shaka kumenya bwana Olegue tugere mu buzima bwa Olegue tumenye rero Olegue tutandukanize Olegue wo muziki na Olegue wo muhira Olegue wo muhira arashira ku murongo abatonya biwe ko je nsanzwe ndi imfura akunda ko biga umwana wa mbere mbona bangahe mu bana batatu umva turi 6 twese hamwe mugabo babiri turamahasa rero batonya bacu babiri muramahasa agiye urafise hasa ryawe Olegue ry'umukobwa je ndi butoyi nawe ni bukuru bon ndabafasha kubereka ibintu bigiye bitandukanye gukunda akazi kwiga muhira naho nkaba responsable nk'imfura mu muryango uracaba muhira kwa papa na mama Olegue
ndahaba rimwe rimwe mu gihe bankomboye mugabo imyaka ni myinshi imyaka ni myinshi Two turatanga n'ibindi bintu. Olegue atari banga ageze ku myaka ingahe atari banga ndibaza sibanga ndiko nja muri 24 bibiri nine si mike urabujanye ubu muto mfise 23 urabujanye kweri Olegue uraja muri eglise rimwe na rimwe uheruka muri yo bien sûr je ndasenga uja muri kenshi Olegue kenshi hapana eglise ugweko hapana ugweko iyo barashi bayugara bamase baranato bose barahatswe kabisa ndetse ugweko barayifyeze barayugara barayituriye ko n'ibikombe ubona ibikombe babonye banywera imivinyo moto chini amakike bitume amakike ntiyatari Waje bamasere bibisusu nkabijya mwosenga ibiki cyangwa wosenga hajya nana kimwe oya hama rero Olegue ishure nuzenya ugiye muri eglise shaka kumenya ingene abantu bakwakira muri eglise ngene uburi muri eglise ubuzima bwa Olegue nk'umustar muri eglise Olegue abantu nibagusamarira ntusanga uriko urasamaza abantu muri eglise ntusanga uriko abantu Olegue urakoze ivyo onabimenyereye kwera aci imyaka irenga 4 inigombi kwire ndabirimo ivyo byatanguye nkiva hariya muri university nkiri delegation kuko nasanze ibintu byarahindutse ibintu kana bituni sawa aranje nukuntu arakini hivi napiga ni rineti shati ya mzuri kabukes kabuka ni nasema funa naingia Olegue ageze kuri Partage zega harizo mbona harizo ntabona nizo utabona utabona nkazi hari nyene wowe Partage zawe zira ahantu haboneka gusa ni imwe izindi mbona ngaha izindi zinga hajya ni imwe ntizisigura iki Partage sigura iki Olegue oya iri ni banga rikomeye kuko bisigura ubuzima bwanje bwose ni ntabwo kubisigura tuca twongera kirindi saha iyongera kwiga zofuma dukora ikindi ganira tuko turabisigura bon Olegue rero warige bo limwe na limwe urakunda kuvuga ko uri boss mtoto nivyo uri boss mtoto boss mtoto kugira wite boss kugira uvuga ati je ndi boss muvyemera mutavyemera birabasha je ndi boss wisungiki mu bisanzwe umuntu mu gihe ariko arakora ikintu ataba yarigiye ko je sinize music mucange no mu mashuri matonya yisumbuye sinize iby'umuziki ni impano indimo kandi ibyo manze kuronka byose byavuye mu muziki sasa mimi ni boss nimba ntabura nka kariyoni kuri konti canke angahe konti yaguma yandika hari ya fresh naho yova ko aja mu bindi kandi ibyo bindi après un mois canke un an asomba yandi mimi nasema mimi ni boss mtoto uramaze ko investisa mu bindi bikorwa Olegue urafisi yani utundi tudiri turakora twakoze utuntu kuko apare y'umuziki turabandi oya ntaco bitwayigira promotion y'ivyo ukora promotion y'ibindi bintu vyawe niba ari ibintu udandaza pembeni turatu mu bisanzwe naho urafisi akabare urafisi iduka urafisi alimentation ofisi hari ibintu tuba turimwo kandi bidakenewe ama promotion hari ibintu dufate nk'ubworozi oya hariho nk'uburimyi cyangwa ubworozi ushobora gukotesha imirima ugasanga no mu mwanya ugasanga abariko barahari mubu bazokurayo abandi bahari ugasanga nko hafi imyaka 2 barahafashe nakazokurayo bariyanditse itariki ni canke mu kwezi n'uyu ni nakazobafasha uwo murima ingurube borora ingurube upfa kuvuga ati ndagurisha ubwo nyene baba bayiguruye umva nza ndamuzanye mu muduga tuduga nari canke umuzama kagenda umva nutuntu nk'utwo mugabo tuba dufise nandi ma projet zizoba officiel canke ziboneka cha tukagira ama publicité sinajo ni pole bari baratunyaye urazi ibintu biragoye two turasatira bushasha nyene Imana yaduteye iryo teka bari baratunyaye bandi bari bakunyaye Olegue umva vyabaye ngombwa ko igihugu kitwigisha kugira batonya bacu ntibazoze ntibagume ntibijeje babone ko hari ibintu bibujijwe kandi ubikoze bihanwa rero nshimira leta nkozi kuba iducira inkoni ngufi twebwe abaje niradukunda kandi katwigisha ati yarananyeretse mwikenewe yavuze ati wewe ubuze nivyo urakora neza mugubuza umuntu w'umunyamategeko akuze kugira ibikorwa byawe bishika kure abanze shishika amaso kugira nibikomeretse bamwe muri societe nivyo byari bibuze kandi bo bampanuye ko ndomurondera kandi uwarahari arahari ni maître muvayo nkaca mvuga yuko nshimira cyane leta kuko agakone kagufi araryoshe burya yaraciye kuri maître muvayo
arayiraba none si sawa none ati nta kibazo iteye none wowe par exemple uri nk'umukuru w'igihugu shugira iki si fresh muri araryoshe wanje araryoshe tantine na tonton bararyoshe mami na dadi cousin na cousine copain na copine araryoshe bisigura iki aratesa nagaterme nagaterme araryoshe umva araryoshe bana tantine araryoshe kweri yo maze imisi ntamugora ndamucoresheje arama je cha tantine ndagikunda kiratesa okay so hama rero Olegue turacari mu buzima bwawe busanzwe rimwe na rimwe urashobora kuvyuka mu gatondo ukaja mu activité ukaja mu bikorwa by'iwawe ukagira ibiki horaire yawe ya misi yose niye tugira horaire yawe ya misi yose ugati je lundi à vendredi kenshi mu gatondo vyuka nja muri ibi cyamva muri ibi nja muri ibi hari ikintu kitohera umunsi ntakoze niki mu bisanzwe ikintu ca mbere umuntu akora avyutse ndibaza no gusenga hama ukitegura canke ukavyuka ukaja kwitegura ukasubira mu gitanda mugaje sinigera njya mu mwanya munini naho mba ndi mu gitanda mba ndiko ndapanga ibintu kuri telefone ko rezo urazi cyo gituma abantu bazikunda zirapanga ibintu byo n'inzu urashobora kuyubaka ukoresheje telefone banzu urenge ko ndavuga gitanda nahantu ho kuryama gusa sahantu ho kupangira ibintu naho ushobora kwicara muri barza nahantu ushatse kubwira ko ntajyama mu mwanya munini nk'abandi ko ndapanga ibintu rero ndashobora kuba mfise ubuzi ama concert ama conference ama plan ama conversation na team cyaba manager kugira tuhana ubumenyi tumenye ivyo tuko turakora n'ivyo hamageze ku mugoroba mu gihe ndi mu rugo cyangwa ivyo nagiye mu vyaheze ndaruhuka hama mu ijoro nkafungura gym uruja muri gym sport gym ndaje rimwe rimwe mugubu ngoma ndayikaze kubera urabona Olegue urafise chérie urafise umwana like baby baby chérie bisou chérie bisou bien sûr les gars arahari je nararenganye natewe iteka baratewe iteka kuko utamutwereka tumubone yishime ati baby arampostinga kujya landira postinga ko ndazilandira umuntu wawe mwamana cyane mu mafise system ziyo je ndamupostinga nawe akampostinga wewe ni mucu tu bloga twese tavyuzi kandi urashobora gusanga atavya akunda kubera abantu urazi kari hatari akamari kawe mu gihe utaramwandika ushobora kumushira hajya kuri stati hariho abantu bita ibirura ibisimba abarozi baraje bana kaunga kandi uravyemera bya bintu ole je ndazi biriho baramaze kuroga ole je ntabyo nzi vraiment baramaze kuroga aya je ntabwo barandoga barakunyara baza kuba bamaze kundoga vraiment ntabyo nzi okay ariko urakora kiretse upostinze uvuga ati umuntu azi ko yararoze urege azi atumuye ikiganiro amaje acambaza ibintu ce niraba ndabe kuko je ni mwanaume mashine kila kitu ni sawa vyote ni sawa sauti ni vile vile jewe kuja mumbona ni kuja nyene tumusana shusha kanda komeye unasikia first ndumusaza murabizi tena mini posi mtoto ngo uryoshe pe unajua ngo Imana ikunda bayo okay sawa Olegue yukurandika indirimbo wisungiki kenshi yukurandika indirimbo wisungiki icambere canke wandika indirimbo zijanye na mood burimwo icambere je negezwa kugira ahantu nkuye iyo inspiration nkavuga ati mbona noririmba ikindi nashobora ntavuze nuko je ndumurimvyi wa mbere nzi imiziki yose meme ni y'abandagground yayizi kai kuririmba kuva ku ntanga gushika ku mpera bice bimfasha iki rero kugira ninakora indirimbo yiwanje nze nkora ibidasa nabo nawe urashobora kumbwira vuga indirimbo bibaza ko nto banzi mugabo nyene yavugijwe yari muri studio nayo tuba yarahitinze gusa uvuga ati yaragiye kuri YouTube nyene iyo umuntu ariko arakora nawe yobazwi nyene bukebuke wumve ko ntayizi vuga nk'imiziki ibiri oya ahubwo ndinagira ndabikubaze wewe nyene umbwire top 5 y'abaririmbyi bakaze watoye muri 2022 top 5 yavuga apana bakaze ni twese bakaze ni mwese murakora ahabwo bariko baraza novuga top 5 yanje novuga baba Dramati nkavuga D1 nkavuga ba Trezo nkavuga El Pro nkavuga nande gabasha mu bakobwa ndavuga Wise yeah okay muga ni benshi haro ba Megli ba Vania
hakabamwo ba yari top 5 yawe yaheze nta urumva ni benshi 5 wabumvise umukenyezi sinye kumwibagira nabo abandi bose barahari urumva 5 ni baki umwaka 2020 barakoze nje nogira nka top 20 uramaze kudetinga no mu star n'umukogazo aya jivye ntavyo njamuka barega drago bari mu baramudraga birashika rimwe hari igihe nshobora kuvuga ati wana mwanangu yamari wanavyani nakijibenja ati timuri za mari vraiment ndabonye iyo nojya ko commission direct numva nopfa kumugura ubwo nyene tayari ubwo nyene ndamwunguka ko ntara commande rero aho muga ni blague mugabo ivyerekeye ama situation abakobwa ntubazi ko mengo sinzi ivyo biriho okay ikintu wicuza mu buzima bwawe utazongera gukora n'iki ati je ndikira turobere uko biriko sinzosubira kabisa bavyumve n'abantu ati je iki sinati nzosubira gukora na Olegue sha je nta kintu nakimwe ndaregreta vraiment ngo nazosubira gukora none ko no meme ushatse kuvuga iki none mu buzima nta kintu na kimwe ndaregreta kuko ikintu cyose kuko bijya mwibaza nivyo byankomeje Olegue ibintu regreta rero nibihe muri rusange uko biri kose muri kahise ka ari ibintu byagibira kubako byagibira gukomeretsa kuko tubwiye ati ngo ivyo mwibaza byambabaje nivyo byatumye je mba Olegue mubona no munsi ariko nta kindi kintu uvuga ati je uko biri kose ikindi kintu nacyo nzokora vraiment oya je nta muntu ndahemukira nta muntu ndica nta muntu ndiba nta muntu nta nikosa ndakorera umuryango ushikaho ndakiregrete gusa nifuza yuko Imana yo mu mutima w'abantu nyene nkawugumana kunyene nka umutima w'ubuntu wabye ngo umutima w'abantu umutima w'abantu nyene abantu wari ufise umutima oya w'abantu mugabo ushobora kuvuga abantu mugabo mugandinze mvuga ati umutima w'abantu bisigura umutima w'umuntu umutima ukomeye umutima w'ubuntu umutima w'abantu bazima muri iyo sense nkabandanya ngarda ijambo ry'Imana ijambo ryo gukundana ijambo ryo kwihangana n'ijambo ryo kudacika intege okay by the way Olegue wagiye urahura n'amakesi atandukanye utuntu utandukanye Olegue baramwishyuza amafaranga yaratoye impuzu niyishuye Olegue ibi byose ukuri kwa rukuhe nta musi numwe ndibaza urigero bivuga ko ibi bintu byari bihe hane nawe ntu shopping ya Emilio 500 asha nawe ntabari sawa vraiment ivyo nibirengana amakese ni menshi ahubwo sinzi tutazi nibindi ibintu binone ibintu byo kumarezo si byinshi nivyo ntitwa nabivuga ko cyane Olegue uramaze gutera inda oya muga ni vuba ko ndi mu kugira mariage nshaka kuze ndashaje none ko ibintu ari hatari oya vraiment ndabona ko nibyo nshaka kuzorondoka haboneke nyene umwaka n'udusiga tutagize mariage oya umwaka sinshobora kuvuga ikiringo mugabo kame murabona ko hageze nzoba pare mpunga usiwe na wasiwasi si watoto akinama napenda mpunga raba nayo maboko ya fyonda ipira kweli n'amakoto naronka nahaca okay Olegue mwavyumvise uyu mwaka PPP irabaye amafaranga ariko arabaha umwaka nunkwegera sinavuze uyu mwaka sheri ashacha kwakwanya oya ugusana biri mu migambi kukurana turakuze kandi vraiment Imana irashaka yuko tuba bamwe twubaka urukundo kuko urukundo ruba rukomeye cyane kandi Imana hano hari babiri Imana iguma yahezagiye sunajura tena kandi umugore ni manager niko bisigura n'umugerante usanga ari ibintu byiza n'indi ntambwe nje gituma umuntu agize mariage bavuga ati félicitations si byabose peti ugiye mu yandi mabanga yabo waze sunajua unaikao unasema umwana bize sederake ukaca wiruka birarwana courage sana mwavyumvise rero reka tugarukire ngaha mwavyumvise Olegue yatubwiye bitari biki yatubwiye byinshi yatubwiye kujyana n'umuziki ariko Olegue ikintu wama wifuza kuvuga ibisi yose imbere y'amakamera ariko rimwe murakibagira rimwe ntukunda kukivuga rimwe ntakunda kikubazana iki okay reka ndakivuge mu bisanzwe narababwiye ko twifuza gutera imbere nteye akamo rero leta nkozi ize muri domaine y'umuziki idufashe idufate mu mugongo
kuko meme no mu bindi bihugu abaririmbyi bararonka valeur bakaba supporting nka kujya tuzi ingabo z'u Burundi ziseruka bagashima zikagarukana amahoro kuko abarundi n'abantu bakomeye mu madomene yose kuko umurundi agiye kugarukana amahoro uravuga ati n'umurundi kuko bavyonse maberebere y'abasokuru abarundi bamutama rero ijya esprit abasoda bafise natwe turayifise twebwe abasani turifuza ko twotera ibindi bihugu mu muziki means kuvyemeza gukora amasho gukora ibintu bitandukanye gushikaho ibindi bihugu duhamagara tukaza turatora amahera y'agaciro tuyazana no mu Burundi gukora ama business aho tuzori amabere tuzogira iki tuzokora ibintu bi professionnel igihugu zotera imbere ko muririmbyi arashika hano hose hari n'abantu batazi no Burundi aho buherereye rero umugu muririmbyi arabizi ndashimira cyane ba Francine nkashimira ba Natasha ba Mutima ko na president yarabavuze ko nyakubahwa ati ni murabe ba Mutima ba Natasha baragenda haze bakazana amahera y'agaciro batu support sasa tuwaoneshe tuko follow kuna wasanii wa legend maraso mashasha tuko gado si batutie ko makashi raba leta iri mu vya sport cyane chaque province wala ifise stade iri mu mamiliyari kandi ni vyiza iyo ni domaine ya sport uraza umunsi bavuze ati tugiye muri musique bazotwubakira salle zimeze nka za arena ugasanga ni bisare nyene byakiramo abashitsi bose iyo ni domaine ya mbere bazoka baradufasha badohesa twe nta salle dufite EF benga he Partage none harakenewe salle imwe naho zo bazibiri hagakenerwa kungene yindi service yo gufasha abaririmbyi mu basponsoriza mu ma ide yabo kuko baduzemo imitahe bazunguka bitakuwa ni benefice ku gihugu cyane rero akana kamo ntereta ntabwo tumwe bimogi vraiment nukuri turisoye kandi bya bindi biri mu maraso twonse nibyo turi rero apana ko haza abanyamanga gutora amafaranga nga nayo twifitiye yarayi wacu sasa inabidi sasa tende tuzoe yangine tuyamwangene hapa wemeza ko ari kubera imiziki y'u Burundi itajabuka ni kubera ni biva kuri guverinoma nyene barazi leta yovuga ati ubu muziki w'u Burundi ifo kujamo namwebwe nyene kujya bavuga ati ngo ba DJ ngo bavuze amanyamahanga wala leta ibigiyemo yabo mu DJ aziyemera kuvuza indirimbo z'abandi nta azobaragaciyemo aba promoter gutapa abandi bahariya azobaraga uzotapa ubiwawe kuko arashigikiwe nawe urashigikiwe bitakwa manje uzatugiza urunanira amafaranga yawe menshi Olegue ava mu by'umuziki muri entourage y'umuziki ava muri kuwo hogi guhaye mu brand ambassador ava muri show ava ku marezo sociaux kuri YouTube n'ahandi tugira aho amafaranga yawe ava oya naho ndababwira gusa nimanze kava mu kuzimu oya nukuri kubazi ya camions ndazifise ajya amabisi bijya byose sama camions n'amabisi bigiye bitana mahiyas muri ville muca mwibaza ko ndabikora mu kuzimu rero ni ibintu bigamije umuguzi atunga none mvuze boss mtoto bisi mbariho ndani kamenye nitoya kumbe kuma muziki iri minotiwe turako oya dusanzwe dufise n'imiryango kandi basanzwe bameze neza baradusponsoriza no mu bindi tukoma dukora ni sawa yego sasa stress mu bana telefona hari kamyo yarizanye ifumbire yagize ikibazo nk'ubu ngoma nirukange ni atari kweri oya vraiment gusa ico wanyemeje wambaye isaha izimvye gira amahoro nayibonye burya ngo ndayababaze nayi Vapo Max unayibona iyi ni Vapo Max Okay, Olegue yateye akamu keza cyane leta nkozi ati turabe ingene dushigire domaine y'umuziki haro byinshi yavuzemwo ariko naje ndamunganira hanyene Olegue umenye neza yuko leta itari gusupporting umuziki Burundi biko bipfira ngaha reka ndahakubwire nahantu habiri gusa hano hambere ngo twarasevye ama etape ngo ahubwo ngo duhere muri etape ya mbere kugira leta dutahure niko tuyisororera za ndirimbo za karanga indirimbo zo gukundisha abantu igihugu none vyotunani nivyo bashaka kwanza muririmbe hama babiyegereze Uburundi ni bwiza mu u Rwanda ruririmba u Rwanda babihereye ko okay none kuvuga bayizo zakaranga bo bari he kora no inoti reka nabwira amafaranga murakoze tubashimire rero mu bandaye mukurikirana ibiganiro cyo kuri Isaac reka sindaye ko bijyaga kiri jambo cyo ni cyambere cya kabiri urumva nitwegera rero itacho twibwira icyo cyaka hamacha afata amafaranga baduhe ayo mafaranga cyo tugutara za collab zacu zararyoshe nibindi dushaka maze tukinde muri level international iyo ni tape ya mbere ya kabiri dushira ingufu mu marezo social media bloom play nuzenya za YouTube za App Store nibiki nibo bantu bafite hajya ni huzuye inoti y'abaririmbye barte wewe gusa je umuntu wa mbere nemera avuga ukuri about music ni DJ Paulin
wowe n'umuntu nawe bari kumwe na president twe twoshira je twekana no shimbere nkavuga ati muze ndazi wewe ugomba gipambane kandi kiracamo nitumuzima yeah niwe muvugizi muzima mubona kuri je nibo bagugiye baguha amikale woyihapo yo twara pole bien sûr que oui. Voilà. Reka rero tugarukire ngaha mwabyumvise uko niko abibona ni analyse yiwe niko abibona niko avyumva kuko urumva uko biriko se hariko hategwa ibiyago byinshi kujanye n'aba artiste batandukanye bazotubwire biriko bipfira he umuziki wacu Burundi bashaka iki aba artiste bashaka iki hako je kubo twagiye turavugana kenshi nakunda kumva bigaruka ngaho abarimvyi biwacu baririmba ibishego baririmba ibiki biya bishego rero kugira leta ivyumve vyakire biragoye sinzi ibiki ariko twarasimvye etape kindi naco ama réseaux sociaux abane naco abane na sinzi ibintu vyinshi tugenda turabigaruka ko Olegue rukunda gushimira ndagushimira umutima wanje wose twakoranye neza twayaze neza by the way big up tugiruko hama twakine n'undi munsi uzoduha umwanya I think Jenny Hondi nuko rero twagiye muri hogi muje kwiyandikisha mwige mumenye mu babatunzi mu bagwiza tunga maze byose bigende neza cyane bye bye Drizzy behind the camera Jenny twa as a classic na kubina Mr Olegue boss mtoto twumvise ubutunzi bwiwe bwose aho bwinyegeje aho buri mugwiza tunga yibereye aho nuko rero tumushikire tumutere intege Isaac TV